asuma akora he hasuma urabona umugore asukunye umugabo adasuma yambara kunye umugabo adasuma ngo nuwese ko mwirigwamwe ngo nuwese ko namara kubwe nuwese ko mwirigwamwe gute wo marindi yose uri mu cyumba cy'amasengesho washika no mu nzu ntuvugishe n'umugore n'abana ntubavugishe cyangwa bagiye mu bandi bagore ntubazi ibyo barimo ntiwabizi umviriza mu magana yamuhariye hamwe nawe je numva nkunda sitara ngahanye aje mu masengesho siko mve gusengera abantu sisitani ngaho no mwanya cyangwa muravuga ni jambo ry'Imana ravuga ati nimuje mugakuka babi nimuje mu nama z'ababi izi nama z'ababi nimuvugano nje nawe turamenyana kandi umviriza ibintu cyo kuzabizana ngaho ibintu ngaho bigumize yonyene umviriza iyi si ni yababi ngahanye uyo ni mubi nyene muvuto je tukibana ari umugabo wijunja ni jambo umugabo buunye kuvagiriye muri vyonye byo gusenga yarahindutse rumba yahindutse undi muntu umukozeko ngo ari muri mwemu umukozeko ngo ari mu mafungo rumva ntavuga none munafunze navuga aravuga zenzi kavuga aba yise Yes bakunzi ba INYISHU media ndabaramukije ivanye naho muri meze bien meze fresh hano kandi kuzeje mu vyara wanyu nagarutse kandi imbere ya kamera ndabazaniye kandi amakuru meza kandi yizewe murabizi ko ndabazanira amakuru ameze neza kandi akosoye yitondewe neza ni Mr Twitter nkuko bisanzwe nkuko mubizi namanzana amakuru ameze fresh atangorane nimwe arimwo ku buryo umuntu wese ayaravye ategerezwa kubona ko ari amakuru y'ubwenge rero bakozi ba INYISHU media ndi hano imbere ya kamera nka Mr Twitter kugira ngo ndabazanira amakuru ameze bien ndi kumwe na Bobo Vanchi inyuma ya kamera umukameraman mwiza asigaye yizewe muri kano kanya kuko ama image ariko arayafata neza nkuko nabimubwiye rero bakunzi ba INYISHU media mubandaye mudukurikirana mubandaye muburaba ibiganiro vyacu utibagiye aho fyonda hajya ahantu kuri subscribe kugira ngo ubandaye kuronka urukurikirane rw'ibiganiro vyacu nkuko tubibandaya kubitugushikiriza tubone dutevya nti umwanya wari wose tugezwa kubona ikiganiro notification ya mu gitondo ku mugoroba saa 5 mu ijoro notification ushobora kuyironka ikiganiro gishasha iyo amakuru abonetse bivana naho abonekeye rero bakunzi ba INYISHU media cyatuzanye ngira ngo mama ko tukumwe n'umumama maze kuvuga amajambo menshi ngira ngo yabaze no kurambirwa mama unyihanganiye niko meze je mvuga menshi umeze neza kwanza turashima rero uno munsi uno mama mpamaga yandondeye kugira ngo dukore ikiganiro sinzi icyatumye umpamagara kugira ngo nyika carike ngaha mama ndondere iki muri make bojewe cyo naguhamagariye nashaka nyene hari ibintu nyene mbona menga birancanze kabisa umugabo mara yahise yagiye ubu yadukanye ibintu ngo asigara umupasiteri navyo yaruzi kugira umukozi w'Imana numva niyo mpamvu numva birancanze sinzi nimba yasaze nimba bamuroze nimba ibirozi vyo byamunungitse mu bupasiteri none umuntu akijijwe nasubira no gutaha oya biravana oya gusa ariko jewe agakiza nikabuza gutaha kushengera iwabo usanga bababani ku buryo bababohera mu mashengero ngo ntibatahe ibyo navyo je ntaco ndabiziko kwiri ku buryo iyo careka gutaha ubupasiteri kabisa umuntu azohera lendi jusqu'à dimanche ngo ari gusenga yashika ngaho mu nzu yicara menga ni gistati kuvuga ntavuga wamuvugisha ngo numukure muri mwemu ngo nibamukure muri mwemu muri mwemu ari muri mwemu none ko niko abandi basenga birajewe no bantemera idini ryanje ryo baritemera nk'abandi none musanga idini n'umugabo wawe aya jewe ndi mukatolika nawe mbona yadukanye ibintu menga sinzi twarigeze kubona kwanza yambaye ibintu menga ni by'abakatolika ngaha anya byari byazananye bijya bi yarabivuyemwo ubu naho yadukanye mama we ngoma imbari sinzi nya eglise yabo yari yo nta ndayizi n'izina nta nivyo nshaka gukurikira yatubwiye ko asenga kwa Joshua Pastor Joshua uyo mu Joshua ndamumvuko nyene nawe nzi ni umuprofet yitwa Prophet of God Joshua niyo ngo umugabo wasenga arakaze uwo mu Joshua kabisa ku buryo umugabo adataha yataha naho niyegera umugore wiwe urumva ndisyo zirakaze pasiteri nyabaye nta nakuvugisha rero muri make mana yanje ahubwo ngira nta nanzi mubisanzwe ntakora n'icadirije muri ubushinzi byishatse kuvuga
we ndakubwiye gutyo ngira nta nanzi hari ikindi none wakoze banyisho mezi je bigo birantangaza none ko muvuto tubona umengana umugabo akwije umugabo yemera ahagaze neza je sinanibaza ko biruko kubera n'ijambo ry'Imana rivuga ati ngo twubake ingo zacu hama tuje kubaka ingoro y'Imana ingo zacu zimeze neza mva je tukibana ari umugabo wijunja n'ijambo umugabo buunye kuvagiriye muri vyonye byo gusenga yarahindutse rumba yahindutse undi muntu umukozeko ngo ari muri mwemu umukozeko ngo ari mu mafungo rumva ntavuga none munafunze navuga aravuga zenzi kavuga aba yisonzeje gufungura mana ni wewe rero nuko rero ntavuga nutumukure muri mwemu naganira n'abana naganire na jewe je nabuze ubwo pastor bwari bwabwo urumva rero ubu urateka ntaje bo kujya arajya mugana gake kabaho mwana wumva ngo no musi baduhaye rutonde yuko tutajya tubesha bwana Yabiki ngawe wewe ukora kuje kuza ngaha nibiki wajika kandi kubwira nti ngaha bon madame yo ugiza rero mwe bagabo mwe mugira ibintu by'amateleviziyo nk'ibi madame abantu nakuresha abagore babanda ba kana kuresha ngaho nyiramuhamagaye kubera ibyo byawe bisigaye bingeza hano mtumishi wa bwana kuruka rero ngaha oya twebwe sivyo tuvyatuzanye ahubwo ubiza nababwiye nimba waje kunchunganisha n'umugore wanje jewe kunchunganisha oya ndakubaza ni jewe kunchunganisha mu biki niwe wakubwira ngo uje kurara mu masengesho ukamara indwi yose udataha ubwo n'ubu pastor nyabaki twese turasenga mugabo suko umviriza kandi rero pastor ntuzi kubaka urugo rwawe uza kubaka ishinge umviriza pastor wanjara umviriza kwanza kandi ya ufise umugore ufise igeragezo je mfise umugeragezo ngahamunzu ikigeragezo ni wewe niko ndabora urugo bwa turimigisha no tugira iwacu no ahantu dupanze ni wacu kubora urugo uje kwirirwa indwi yose mu masengesho niko kora amaboko mu muzi ugenda ukore nayo kuje kwirirwa mu masengesho siko kuzoronka siko ndagutuka ndiko ndakubwiza ukuri pastor wakwambisha ukuri kuri muri Yesu honyene Yesu mwana kuri nawe ucara ngaho ugende wirirwa wicaye hariya mu byumba ngo byumba by'amasengesho hanyuma ngo bizogusanga hajya kora abo yanje kumutora mutora amasengesho tumare ukwezi kose niye uyu unibebe wapi masengesho yawe tumare ukwezi kose turahara ndabe kataza yahindutse je nisi akumwa vyirabura yo katabikura na mwanya afise wo guta je mfise umwanya wo gukora apana wo guta genda wewe ufise umwanya wo konona ugende wiribwe mu byumba by'amasengesho gusa baramусengera akirwa twari yabayimbwa kumusengera gakira none cyo bisigura ko acayirirwa mu byumba by'amasengesho washanga umende yimbwa ngume ndumusega mora basi yambwiye ati wa mugore wiyimbwa ariko ase bamubwiye ore mugore wiyimbwa none waraje kubara witungore wiyimbwa twese turemera turasenga kandi nawe gusenga ni byiza mugabo ugasenga ukoresheje ubwenge ntushobora ubwatsi ubwenge bwose ukacubutwara ngo urasenga ibyo nibi asengera abandi bahehe none twico n'inzara ngaha mu ndiko ko asengera abandi bizaramo remezere abo re iyi ngoma ndayi ahanguma nshireho ikimenyetso amasengesho ngaha ushira he n'abantu twimukira ukinindo iyo nyene wirirwa iyo zojane byumba by'amasengesho umviriza madame tuje mu kinindo kubayo niko tuzavuga amabanga ngaha kuri kamera je mu kinindo kuba aha twagira ikimenyetso amasengesho kandi rero uyo ndazo azokizwa n'abana z'abandi bantu benshi wala je twaje namusanekero abizi Ojina msani n'ubunye ana ko n'ubunye yacanganikiwe siwe vraiment uriko ramuraba urabona ko atari nawe afise diamond yamwinjiyemo none karabaye rero muramaranye none ntasuma none asuma akora he hasuma urabona umugore asukunye umugabo adasuma yambara kunye umugabo adasuma ngo nuwese ko mwirigwamwe ngo nuwese ko namara kugena nuwese ko mwirigwamwe gute wo marindi yose uri mu cyumba cy'amasengesho washika no muzu ntuvugishe n'umugore n'abana ntubavugishe cyangwa bagiye mu bandi bagore numbaza ibyo barimo ntiwabizi umviriza mu magana yamuhariye amwe nawe je numva nkunda sitara ngahanye aje mu masengesho siko mve gusengira abantu sisitani ngaho no mwanya cyangwa muravuga ni jambo ry'Imana ravuga ati nimuje mugakuka babi nimuje mu nama z'ababi izi nama z'ababi nimuvugano nje nawe turamenyana kandi rero umviriza ibintu cyo kudabizana ngaho ibintu ngaho bigumize yo nyene umviriza iyi si ni yababi ngahanye uyo ni mubi nyene MUVUTO
Muvuto. oya nuko yabaye nuko Sasa Muvuto rega umugore wawe wewe. umviriza je reka nduhuke mve masengesho biko cimana Ntuvugisha no. je zoyembwa n'Imana zoyembwa n'umugore nimba rero abona ko jewe rero ivyo nkora atari ivyo nange nabananye ijambo ngaje ivyo nkora je nivyo je ivyo nkora je kujona Yesu amaraso ya Yesu nimba reka nkorera Imana je nazi Imana izomunkiriza nabona zokugororoka ya Yesu wowe urayadi Aze muvugana ariko. oya nahani yuwa arinjira ashaka nabone Oya mugabo ashitse umugore ashitse. Imana yaduhuje Beti yego mutera induru Imana yaduhuje nani Imana yaduhuje bisigure ariko mana reka ntwenge bisigure ko nyagasana neza ndavuze icyo mvuga Pole sana mama, pole sana. Kumbe nuko mubanye. Je numvise ngo harazana abantu bakabasengera ngaha muhira. ewe ahanye induru imisi yose mama bagwaye amashetani mana bagwaye ibiki sinzi None mwijoro ahora none mwijoro ntaboneka ntihora mubonana basi mwijoro. wenda kubwiye nitumukoroge nitumukure muri mpwemu ari muri mpwemu ebana nitumuvangire nitumukure muri connection None murara hamwe. ara hamwe none ndetse ari Uriri nyene mukarara. ndaryama none yonyirukana ushira he We nawe. nawe nyine araryama Connection ntiduga rero. Akabi karatwengwa nkake. ewe narumiwe Emwe ni ngorane. Cameraman, je mama, we turi kumwe rero ndabona ibintu byanyu ari ngorane. nikibazo reka nigire mu byana